Media TV. It's about Media TV. We keep to progress. I just want to another day, another blessing. Bakunzi basa about Media TV mumeze gute? The first week tubaramutse cyane tubifurize amahoro y'Imana abane ni MC Ivan mutima wa Burundi kuri micro za about Media TV nkuko musande mubizi mubimenyereye ni exclusive news ni muri gwa rukurikirana rw'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye ariko kandi reka manashimire abafans ba media yacu baguma dukurikirana abapactage ibiganiro byacu aba diaspora bari hirya no hino tubabwira ati Imana ibahezagire cyane gose uyu munsi rero mfise umutumira adasanzwe n'umuntu mumenyereye cyane ariko kandi ni n'umuntu munakunda cyane gose yamenyekanye muri byinshi cyane bigiye bitandukanye n'umukinyi wa filme ni umwanditsi wa filme kandi n'umukinyi w'umupira w'amaguru ni mufalme benshi mwamenye kuri Dani mu muziko byinshi cyane right now rero navuze ati reka ngaruke rero ndashobore kumuvugisha namusanze muri terre ariko arakina umupira ariko ndavuga tuko biri kose reka dushobore kugenda tuyaze nawe mu nkundire rero kugira ngo uko biri kose shobore kumwakira ashobore kuturamutsa gatoya vipi boss safi sana ivyo umeze neza safi sana unkundire ndakwakire cyane mu bwami bwa About Media TV ndishimye cyane gushika muri About Media TV ndabona ko ni TV je ndayikurikirana cyane ndayibona kuri YouTube ndabona ko vraiment antuka nkuko wami n'uburi kubikora nkuko wami ubikora kuva kera yes mufalme unkundire gatonya tuvugeho ikintu kijanye no kuvyibuha gato kuvyibuha kuri mufalme bivuze iki Obisanzwe nta wanki imihezagiro y'Imana kubwanene ngo kuvyibuha imihezagiro y'Imana kuko umubiri ntawo wihantuka umubiri utangwa n'Imana rero numbanye nari ivyo tu tatuaje kuri mufalme abantu benshi bakunda bavuga ati abantu bafise amatatu n'abafilmasoni abandi ngo n'amadaimoni abandi ngo nizo bacishirizamo kuri mufalme tatuaje ivuze iki kuri mufalme tatuaje ni nka kujya umuntu mbere yuko yambara impuzu abanza kwigorora bisanzwe tatuaje kuri je ni nk'ishugu biri mu binezereza iyo ndabibonye biri kuri jewe Eske tatuaje irafise insobanuro kuri mufalme yes nta tatuaje nimwe ngafise ukuboko itagira insiguro yayo gusa ni nyinshi ntuzimbazeko nyinshi nazo twomara uno munsi rumane yo ngorane ariko dafise isobanuro yes hari iyo bisobanura urukundo yo birimo ndafise isobanuro urukundo rw'akazi kanje iyo ku kuboko turabi andise ko move is my life move sigura ko filme ari bwo buzima bw'iwanje ubuze ko cinema ari bwo buzima bw'iwawe abantu benshi ntibashobora guca batahura ubuze ko ari bwo buzima bw'iwawe mu gihe turi ko turabona abantu benshi bidoga ko filme ataco yinjiza atacikira gute kuri mufalme yitakazi kiwe byaciye bo antuka ajya ikintu cyose kigenda bivanye na systeme ugishizemo uko ikintu cyose ni systeme wewe uje muri filme kubera kwiryohera uzoyikina hama wiryohere uje muri filme uvuga uti ikintu nje kugikora kubera ndumva ko ari umwuga kuko erega hari umuntu aza muri filme kubera yabonye filme ikamuryohera akumva filme nawe yoyikina kubera yikunze ariko ntiyumve ko ari umwuga uri muri we rero je nakoze systeme yuko filme ari umwuga wanje niyo mpamvu ndayita akazi kanje kubera uno munsi tuvugana jewe ibice 80% by'ubuzima bwanje ubona n'amaso yawe ufatiye kuri filme nyene kubera iki kubera systeme je sinaje muri filme kubera nakunze filme kanaka canke kubera no nayijemo nk'umwuga ndafata n'umwanya ndavyiga ndavyaplika so no kuri mufalme tuvuge gatonya mu ihuriro mufalme turamuzi cyane nk'umwanditsi w'amareresi mu ihuriro wakoze amateka menshi antuka turakuza antuka mu banditsi nka batanu ba mbere mu gihugu cy'u Burundi ndashobora kugushiramo kandi n'abakunzi basa About bemezanya nandi ndazi ko bashobora kugushiramo cyane ihuriro ni TV vuze iki kuri wewe ku buzima bwa mufalme bo musanzwe uvuze ihuriro kuri jewe uko ndayumva nuko ndayakira ihuriro ni nk'ikintu cyagize kunyentroduce mu bantu ihuriro numvuga ko ari umuvyeyi yasohoye jewe uvuga ihuriro uvuze ihuriro uvuze image ya mufalme uvuze mufalme kandi uvuze image ya ihuriro TV kuko umuntu wese avuze Dani abavuze Mario umuntu avuze Mario kandi abavuze ihuriro TV kubera byose kumenyekana imbere y'amaso y'abantu benshi vyahereye mu ihuriro TV uretse ko atariho nahereye filme yes si uhereye filme ariko kumenyekana cyane byabereye mu ihuriro ariko byaraje binanavugwa cyane
inyuma yo kwandika amafilme menshi ama series menshi yagiye arakundwa birashika mu farme arava muri brand ya Ihuriro TV. Abantu benshi rero ntibashoboye kumenya why mu farme yavuye mu Ihuriro byagenze gute inyuma y'abagasore n'abandi. Tukaje ndibaza nk'umenyesha makuru nawe urabizi ndibaza je kuva umenye cyangwa kuva n'abantu bamenye interview maze gukora je boziharura je sindi umuntu nkunda social media y'ama interview kuvuga sigo yanje je nkunda nkore filme zisohoke ibikorwa bivuga pana kuvuga amajambo menshi rero mugabo ntaziba nazidakomana amahembe Ihuriro TV jewe vraiment no muvyeyi kuri jewe narayizanyemwo umwuga wanje nayo iramfasha kushikana umwuga wanje ku bafana banje mugabo mu nyuma harabaye aga problème narabivuze igihe kimwe no kuri Facebook byambabaje ko bariko barandendereza ikiki twari twafuye umushahara ico gihe ariko imbere yuko mupfa umushahara ndibuka yuko haje n'utundi tuntu tudusaku yuko woba wihaye umwana wa boss umwana wa boss amisi ko bamuzi amisi arafise umwana no kwiha twaravyumvise ngo mu farme ngo asigaye asohokana na Jojo ngo kandundura ngo yafashwe ariko arajya Jojo yafite n'amajambo y'abantu ngo boss biramubabaza ndamwubaha amisi ndamwubaha nimurondere kunteranya peut-être wowe yarabivuze ariko vyaravudwa ari ikinyamakuru warakoranye ikiganiro na Isaac muri Isaac TV avuga ati imishamirano ryo gutandukana kwa Miss na Jojo kwahukana kwabo kuvuye kuri mu farme urambeshe vraiment gusa je ndamubaha Miss ndamubaha Jojo ni patrone ariko ivyo bavuga ntibyari twafuye umushahara ivyo kuryamana na Jojo canke n'ibindi vyo sivyo na gato yaturubahana tugiye twafuye umushahara ariko ntitugeze dushwana je mu buzima simundi mishwana naravuze ni kubera ivyimvo je ndahagaritse akazi igihe nicyagera mu karonka amahera yo kumpemba uzombwira ngaruke mu kazi kandi après yo ngaho barandondeye turicara barampemba amahera bari bamfitiye turumvikana ko dusubiye no mu kazi nukuvuga kuri ubu mwanya Ihuriro TV nkeneye je barandonka nukuvuga nibo bonyene basigaye akazi ni gwabo je ubu sindabishuza hasigaye gusa ko bambwira ati dukora akazi dukora akazi nabindi ariko kandi n'amakuru asumira nuko inyuma yo kubona Ihuriro TV isigaye ironka ama 25 views nka televiziyo ikomeye cyane mu farme yaravuyeyo Ismail Gasora aravayo Bayasoni n'abandi baravayo muri kano kanya numva ama contre yasuye kubaho nouvelle ba Samba Famba barasubiyeyo nabandi kandi n'amakuru asumira nawe wasubiye mu Ihuriro jewe je ndi mu Ihuriro kubera Ihuriro n'umuvyeyi ico bacose ndakugize ukuri ico bacose gihuriro sino iterera mfise ico nkora ntaco ntokora kubera Ihuriro TV ariko ibijanye n'amakontra jewe sindimwo ntavyo nzi je ndiho nk'umuntu yarerewe mu Ihuriro TV kubijanye na filme bakamfasha kumenyekana ariko ibijanye n'amakontra ntavyo nzi yes ndi mu Ihuriro TV ariko nta kontra mfitanye n'Ihuriro TV bisigura ko wo gushaka wari we wese washaka gukoresha kubera ko jewe ndigenga uko naje ndafise company yiwanje ikora filme murayizi Urumuri Films ndakuvuga jewe nkora ico mbona kirimwe inyungu gifise n'akamaro tuve kuri ivyo gatonya tuje ku buzima bwa mufarme be mufarme n'umwami yes tuje ku buzima bw'umwami umwami muri no misi ubuzima bwiwe buhagaze gute cyane tukaje ndashimira Imana ubuzima bwanje bumeze neza Imana imihezagiro yarayizanye tuvuge ko amafaranga usigaye ufise kara amafaranga yoba ari kwava muri cinema canke hariho iyindi app quelque part oya musanzwe even bimwe navuga akazi ni systeme nayo yubakiye ku bintu byinshi je ndashobora gukora filme ugasanga filme ntimpaye amahera mugabo filme ikampuza n'abampa amahera kuko ndashobora gukora filme no musi ikampuza n'umuntu kanaka ugasanga ujya muntu arafise ikintu twofashanya jewe nawe kikampa amahera nakuvuga byose hamwe source iba ari filme rero nisinovuga ngo ari kava muri filme cyangwa ari kava muri filme ariko source systeme yose yubakiye kuri filme yes kuba ufise umuduga boss wawe amisa atawafise mutamana ubona yuko nubwo ugaruka mu Ihuriro ari bimwe mu bizotuma musubira gushwana kandi umukozi atonde n'umuduga wewe ucuto umukozi atonde n'umuduga boss acha tonda n'amaguru ndogo yangu urumva kuzokorohera boss afise swingi ushobora gusanga boss nawe afise nka etage zitatu ahantu ushobora gusanga adakunda umuduga Shara gusama ngo nitwe na turabizi systeme zacu naho ubushonje uri hagarara kufoko abantu burengane ntibagucice mwijisho
nibisanzwe tu amisi ndazi ko hagaze neza by'imiduga ni sembe ati filme iguhuza n'abantu bafise amafaranga ayo mafaranga agaheza bakayaguta ko ari system no kuvuga shora gukora filme ni gwa mahera ejo filme kampuza na ziranotse ati bo nkorera publicité ikintu kanaka cye nkahura n'umuntu ati ndashaka ikintu kanaka cye nkorera filme no kuvuga byose byubakiye kuri filme sinavuze ko umuza n'abantu bama mahera ariko mu filme nubwo uri kuraca hirya no hino nta rugedo filme ndundi iragera ko gushikaho umuntu yoja gupanga urupangu rwa wenyene muri rohero nta rugedo filme irageza ko ku buryo umuntu yogira mu muduga nk'uyu mu minsi mike tumenye mu farme mwihuriro vraiment okay abakinyi bafise imiduga ba filme Abel Ndwayo Sabasi Vanilla Vini ariko kandi aba bose babanga kinama cyarama nta muntu aba muri mbwira umukinyi wa filme aba muri rohero je kubamba muri rohero nibisanzwe ni Imana tuyivuga ati umwaka ndaguhaye akantu ni sempre nkuko najo mbona ndi mu kinama kandi mu kinama erega si yabi mu kinama ni heza ni karitiri VIP abafana bacu twese turi hose ni havya hatari man ni Bujumbura Ameri gusa ariko kandi byaravuzwe cyane ati mu farme ni Gaxon Bombo sukari ya bigeme ajya mama yake nibihora bimufuyisha mutama wanjye rega namakuru bari ko aravugwa muri byamama Gaxon Bombo tubwire madamu nibimutsita akazi none mpevye akazi niyo cararinzana narakaza ashitekereza kandi agusumbya amahera uvuze kandi agusumbya amahera madame wa inde yaguteye izo nkuru je barambwiye ati n'umuduga agenderamwo yaronse iki diaspora kimuha umuduga kimuhinze muri rohero amfarume machana geoka okay reka basi ndabishimira Imana si wumva basumbya amahera akaba ari yamaye imodoka n'inzu ndamushimiye kandi nani sezo ya Mario niwe wayanditse of course ni wowe yanditse sezo ya Mario iyo sezo ya mbere mu Burundi maze imyaka 2 isohoka ariko kandi yamaze imyaka 2 isohoka sezo ya Mario iseri amajana 3 uciugarukura ba Mario nawe bivuye he no uri umustar twakira amakuru menshi atandukanye reka ndababwira ikintu kimwe abantu baramaze kwishiramwe yuko umuntu ateye imbere ari umuhungu cyangwa ari umukinyi wa filme abatejeje imbere n'abagore niyo system abantu bamaze kuyibonamo ariko jewe inguvu mfise antuka veneva imyaka 29 ubuzima ndaburengeye je ubuzima bwo kurongorwa n'abagore ndaburenge ndacyari umwana ndacyafise inguvu ndafise umutwe narize noza kurongorwa n'abagore kugira habiki so ni terambere to abantu baravishizemo n'abari kusuka bivuze ko ibyo bavuga byose nyene umustar arangwa no kuvuga ibisanzwe none utavuzwe uri umustar umva uri kurakora akazi nyabaki antuka ni ngomba kuvugwa kugira wumve kuri kurakora akazi ubona bakwanka baprofitira hajya nyene ubonye guzi pataro rishasha ngo yarose mu diaspora n'abantu bose bambare ipantaro nshasha bazikora mu diaspora uguze umutuga wese agura mu diaspora so nabasi biterambere safi sana eske witeguriye gute gutaha ubukwe bwa Knowless na Vanilla Vini urumva ha invitation ndaro ariko urumva yuko kutwende cyane none je ntengeje n'ukuntu bose arabagenzi mbwata urama invitation banumvise ubugeni muri interview urumva biratwengeje kumbe Vanilla Vini agomba gire mariage na Knowless bon nyene niko natwe turiko turabibona oya wumbwiye ngo ndavyiteguriye gute bisigura ko wowe ubizi bon je ndabizi nyene kuko n'ibintu bigaragara biriko biraca ku mbuga ngurukana umenye zigiye zitandukanye ariko ndakeneye ugire commentaire ntonya ku mishwani ya Vanilla Vini hamwe na Ribat ugiye kuraba ukuntu baguma bashamirana hagati yabo kuri mwebwe muba muri filme muba muri icitegerezo kizima mubyakira gute imbere y'abana batonye bariko bararuka muri filme tukajewe shaje ibintu by'ama interview mfata niyo mujana konda gukora ibiganiro cyane baraje nakwiteranya n'abantu ni bon uravuga uhagaze kugira ngo uvure imitima ya benshi saho mpagaze kubera umupira si team Ravine si team Libero ya naho mpagaze ariko bose bikora gitwe kiwabo okay ni wa filme ivyo mubona ndeba nkuko ndabibona ariko kandi urakeneye iterambere rya filme naco gituma utotinya kuvuga ukuri kwiwa cyangwa kubona ibintu imbono yiwa wahihagaze so je cyo novuga ibintu ndibaza vyahereye kuri ba Beri ngo sinzi barahemukiraniye ikintu kimwe gusa novuga nimba turi muri filme okay tugerageze dukore filme ibindi bize ku ruhande iyo mpamvu je mu buzima umunsi umuzontembereye no muri tournage naho wo buri umugore wanje naho wo buri umuhabara wanje naho wo buri umugenzi urakunda kugira abahabara boje je nibisanzwe ku muntu w'umugabo mande cyakwigira nkaho mengo umwana safi sana ako hande nikakubara okay nibisanzwe rero nibisanzwe byo vuga turi mu kazi je nta bujama tugiranira
rero je nibaza ikintu gituma mu nyuma hazi ibintu by'ingorane nuko ngira abantu benshi bacanga akazi n'inkundo cyangwa ugasanga hari ibyo baba barumvikanye badashikanye kuri. Iyo mpamvu kenshi ukeneye amahoro korana akazi n'umuntu mufitaniye amasezerano y'ivyo mwumvikana ko muzokorana kugira ejo canke hirya yejo habaye ikibazo usokorora urupapuro ati twumvikanye ibi nimba munakundana inkundo ni muhira akazi muri filme mugora akazi. So ibya Fani rero na Liberi je bose n'abagenzi Liberi ndamwemera Fani ndamwemera ariko nukuraba neza tu ni sawa ni bakore film reka dukore film. Ariko imishamirano yabo kuri wowe ubona yari ikwiriye yuko ibyabo babisha kuri rezo sosio bagatukana. Ni bimwe navuga je ko nakunda social media turafise abantu baduhemukira turafise abantu batukorera ibintu bitari bizima mugabo social media si ngombwa. Turafise abantu badukuriye twokwitura tukavuga ati ni mudutunganire si ngombwa ngo bije kuri social media. Usa hariho abandi bantu nabo bakoresha social media mu guhuma amaso abantu. Hagiye utinya umuntu yirukira social media abafise ico yiyagiriza kenshi akeneye guhisha gupfukapfuka. Ubundi ukeneye guhuza n'umuntu muri caro guhamagara batama turafise batama muri filme mu kicaro bakabahanura ibintu bigenda neza. Abenshi bariko bavuga ati Fanny Lavine ntiyaraberanye na Norask. Kuri wewe ubona byari bikwiriye yuko Fanny Lavine ashobora gutegurana mariage na Norask mfano? Ikibazo gukundana nta vyabona bihaba. Yo bahamagara ati muduhanure tugira dukundane mubona dukwiranye twobivuze mu gukundana baba ari babiri. Rero bamaze kwikundanira si byo bari byo cyemo nataka kibazo atari byo naho ni amfite ni banga ryabo hagati yabo. Uwo guhagashimwe akahubya ati ino trophée yihe abakinyi ba filme batatu bariko barakora neza cyane muri no miss bakaguha Libati Fanny Lavine hamwe na Aber Nduwayo. Iyo trophée wo yihande yo tahanandi abantu batatu Aber Nduwayo kumpamu nyabaki Fanny cyangwa Libati atoyitahana. Je no yiha Aber Nduwayo kubera je ndemeza ko Aber Nduwayo ari mu bakinyi b'abarundi bamaze gushira umutahe mwinshi muri filme atanyungu bawuronderamo. Ndemeza ko Fanny ndemeza ko Aber Nduwayo ibice 60% by'abakobwa bakina filme mu Burundi uzi wewe byaciye mu minwa ya Aber Nduwayo. Ikindi naco Aber arakunda filme y'u Burundi cyane niyo mpamvu no yimuha jewe. Ariko ntiwo yimuha kubera ko afise uburambe canke azi gukora. Uburambe mu frere mu kazi uburambe ntaco buvuze. Urashobora kugira uburambe ubona tanga gukora filme ejo canke hirya yejo none Fanny Lavine akoze filme ryari. Ariko tuvuge yuko nani Aber Nduwayo yo basumbya ubumenyi cyane Libati muri filme. Bitwabajije question y'ubumenyi. Kubera ushobora kugira ubumenyi ukabugumiza mu nzi wawe. Cyo ugasanga ubumenyi bwo bukoresha na simvuze kandi ko nabangene amategeko barakora. Wabajije jewe ku ruhande rw'iwanje no yihande. Nanje ku ruhande rw'iwanje nakubwiye no yiha nakubwira n'impamvu no yimuha. Aber kuri wowe umufata nk'iki muri cinema ndundi? Aber kuri jewe ndamufata nk'umukozi mwiza kandi ndamufata nk'umuntu arose opportunity filme ndundi yo iduza gushika aho izoshika ahikwiye kugera mu gihe yoronka iyo opportunity. Hari abantu benshi bavuze ati Aber wenyene yaravyivugiye muri ouverture ya filme twari turimo ngo abantu baramuvuga nabi ngo arajya abana ngo aragira gute. Hari gihe nawe bihora bishikugaronka ama commentaire avuga yuko ujya abana ugira gute unatesa wa joueur wako nani ikibi n'abaminere. Ariko kurya umwana uri umustar biremerewe. Sivyo je mu kuvuga mwana. Uri reka tuvugane uri umuhungu sivyo uri umuhungu peut-être wararonga cyangwa nturarongora none uzorongora ndi dufata utararongora uzorongora ndi bisa kukundana nabo bana nyine ariko apana abana b'abaminere apana abanyeshuri ariko apareyo ngaho nimba muyazi mugahuza mugasangira ni normal tunavyata. Ariko mufanme tumushire mu bantu bubate cyangwa tumushire mu bantu batarubaka bakivyitegurira kubaka. Jewe no comment. Yes, wakunzi ba Sabat Media TV ni umufanme uko biri kose tuvuge kuri saison ya Mario niyo mwamenye ko cyane gose imyaka 2 yararangiye turiko turakurikirana saison ya Mario yari saison iteguye neza kandi cyane twamuteye surprise tuvuga tuko biri kose reka tumusanga ariko arakina akabombo kugira ngo dushobore kuyaga gato mufanme tuko turangiza ikiganiro cyacu iyo ingenzi iri ku rugamba cyangwa iri ku rugendo ibifise aho yavuye ibifise naho ishitse ibifise naho yifuza gushika kuri mufarme yibona he nyuma y'imyaka nk'ibiri tufata imyaka 2 tu mfite jewe abantu twakuranye abantu twadukorana nabo filme bo dukorana filme cyangwa twakoranye filme kibaranzi
nta munsi numwe uzokwigera wumva je ndi kuri social media ndiko ndashobana n'umuntu kubera hari abantu bamaze kwiyubakira mu mutwe yuko trending zama content y'ubujinga kumva ko umuntu yo kwamara avugwa mu bujinga arivyo bizomuteza imbere niyo mpamvu mu Burundi ushobora gusanga umuntu ahitinze cyane ariko ugasanga ni kanambiri yo kwambara ntayafise kubera iki ahitinze muri vya bintu bitagira bivide rero jewe nkora akazi ka filme kandi ndagashyira muri system mfatiye mu minsi maze nkina filme akunguko maze kugerako cyangwa iterambere maze kugerako harabana system yanje kwirikira zunguruka mu myaka nk'ibiri iri imbere ndabona ko zoba ndi ku yindi nivo kandi nziza cyane shimishije ndabona ko filme zanje ziba ziriko ziraje mu competition hanze y'igihugu gatonya turiko turangiza n'ikiganiro cyacu turi ku musozo tubwire gatonya ibihe bikuru bishobora kuba byararanze ubuzima bwawe kuva ukiri muto gushika aho ushitse n'ivyahe ibintu byagiye birakubabaza wumva yuko utifuza ko umwana wawe uzovyara ashobora kuzobicamo ibihe bikuru nk'intayi ntonya gusa mu mfunyapfunyo intayi ntonya y'ubuzima bw'iwawe ubona yuko ifise ikintu ishobora gufasha abandi mufano bari cyo kintu mbarije kinjana kure gusa ikintu gusa kimwe novuga nagira umuntu yehebura mu buzima bwa misi yose umwanya w'Imana ugeze isaha y'Imana igeze ibintu byose biracamo ari abantu benshi je bambona nirenganira uburebure n'umubiri bakibaza ngo nakuze ndetse cyangwa iki sinshaka kukivuga ko cyane iki kintu reka ndakivuge gusa gatoya gusa kugira nirenganire ariko uwo mufarume abantu babona niyo mpamvu je ntakunda blague cyane uwo mufarume abantu babona aho ngeze je uno munsi nta kintu na kimwe nikanda mbiri jewe mfise nta kintu na kimwe gikomoka ku muryango wanje jewe mfise ncamake uyu mufarume babona umwana atigeze agira se wiwe pole sana nta wigeze ubona mu buzima bwawe umwana atigeze agira se umwana yihakanye na se inda yihakanye na se wayo je sinigeze ngira papa kwa yihakanye inda yanje je ndi mu nda ya mama pole sana nje kukivuga ko cyane na gato sinuna no kukivuga ariko uno munsi Imana irikira bikora ariko papa arahari hari gihe bihora bishikaka singeneye kubimenya cyane kubera urumva mvuga papa kubera ata mwana yibyara kuri nyina wenyine niyo ndakivuga uko ariko ikindi kintu naco hari gihe wihakana umwana ariko mu nyuma umwana agakura ndetse ivyo ntivyigeze bihaba byarangiye uko nyene tu hama mufarume ikindi kintu naco no hanura abantu yaragize ubuguruguru nkiri umwana ubuguruguru bw'umuntu akiri umwana kurongora hataragera ariko je naragize amayesheke yo gukundana n'abakobwa nkiri muto kubera dufaranga duke umuntu bari kararonka ibintu nk'ivyo hama ikintu ntifuze cyane ko kizoba ku mwana kuko cyane ndafise umwana w'umukobwa yitwa Sheira afise 5 ubu sinifuza kuzamubona mu buzima bwa izi entertainment zacu kiretse nk'izaba zagize indi system ishasha kubika abasitari benshi usanga mudashaka ko abana babakomoka ko baja muri entertainment gasanga mushaka muze murambagije ibindanga cyo nifuza ko toshira umwana wanje nenda kubwiye umwana wanje w'umukobwa mfise ntifuza kadoda muri entertainment filme yitwa bakundukize sinzi kwigeze kuyibona mu ihuriro TV ariko après y'imisi mikana cyenda mukuramo bwana sanze yozo bikunda cyane nakazi ariko karavuna ku bakobwa nakazi ariko karavuna ku bakobwa ndazi ko wavyumvise asante sana mufalme ndagushimira cyane reka ndakure kugende kabisa ndagushimire cyane mufalme bonani ndabashimiye cyane naho mwasanze mu kibuga navundagaye ikindi gihe reka tuzogusanga muhira ntaco oya nta kibazo sport amba ndi muri sport tukora tugorora imitsi izere ko imeze neza abakunzi ba Sabon Media TV supporting Ivan wacu wanyu nawe nyina gwanira cyane entertainment yacu so urenganya utagize subscribe so bakoze cyaha kinyanduruko je kuri muri films ko filme nshasha yanje ndiko ndasohora yitwa hari impamvu seri ya mbere yasohotse ejo hari impamvu kuri muri films TV abantu tezanye imbere tureka amajambo yo kumadushwana n'abantu dukora n'abantu amafilme
madutera imbere. Yes bakunzi ba About Media TV ni mufarme cyangwa umwitwe Dani kuva mu ihuriro mwamenye muri byinshi cyane mwumvise intayi y'ubuzima bwiwe ndetse mwumva byinshi bigiye bitandukanye bigenda biramuvugwa ni MC Va mutima wa Burundi kuri mikro ya mbere ariko mikro ya kabiri nari kumwe na mufarme ico ndagusaba ni kimwe gusa kurikirana ibiganiro byacu sonde kuri subscribe sharing alafu rero dusigira ga commentaire ko gudutera intege uko biri kose kugira ngo tuze turabazanira ama exclusive news mufarme asante sana. Merci beaucoup. Ciao, Merci ciao. beaucoup. Merci beaucoup. About Media TV. About Media TV. We keep to progress.